Shalom shalom, turabaye ikaze kwino mbonesha kure iriba ryiza. Nitwa Thierry Rukundo, tubana kenshi mu biganiro bica kwino mbonesha kure iriba ryiza. Tubaye ikaze mu kiganiro cyitwa uvyibaza kwiki. Uvyibaza kwiki ni ikiganiro gishasha twabateguriye mu ntumbero yo gufasha abakunzi b'ikimenyesha makuru n'imbonesha kure iriba ryiza kwishura ku bibazo bitandukanye abakristo bibaza bakabura inyishu. Niho twiyumviriye ku ikiganiro maze twimbaho gitegura ku bwanyu kugira ngo tubashe kwishura ibyo bibazo benshi bibaza bataba bafitiye umuti. Mu kiganiro tubatumirira umutumire runaka, tuba dufise ikibazo abene data bibaza badafise inyishu tukigako. Uyu munsi tugiye kuganira ku burondezi bwakozwe aho mu nyigisho zitangwa n'ikigo International Leadership Institute, aho ibiharuro byerekana ko abamaze kumva Yesu Kristo bakamwizera canke bakavuga ngo turagushima mwami bangana n'ibice 32%, abandi bice 28% baramaze kumwumva ariko ntibashaka kumwizera, abashika ku bice 40% ntibarumva Kristo avugwa. Aho iwacu i Burundi bigaragaza ko ibice birenga 70% ari abakristo. Abantu bamwe n'abandi bakunda kwibaza bati mbega kwizera Kristo kumariye iki igihugu? Mu kiganiro c'uno munsi dufise umwigisha mu makaminuza atandukanye yigisha iby'uburongozi leadership, akaba kandi n'umwigisha w'ijambo ry'Imana yitwa Ashar Niyonizigiye. Shalom mukozi w'Imana Ashar Niyonizigiye, turoramukije mu izina rya Kristo Yesu tuhakaze. Ndabashimiye. Hari abantu benshi babayeho mu buzima bunyuranye n'ijambo ry'Imana ribabwira kandi batunze Bibiliya. Mu vyibaza kwiki byo kuzazanirwa abantu bagira bamwe bakagera naho bavuga ko ukwizera Kristo ari ngorane ku banyafrika, ko ari igikoresho c'abazungu n'ibindi nuko ku ruhande rumwe biravye neza biterwa n'ikivangi c'ivyizerwa abakristo bamwe canke washaka bashobora kuba batari bake usanga bagenderamwo, ugasanga ari ibintu bakora bikitirwa ukwizera Kristo ariko mu vy'ukuri bidaturuka mu ijambo ry'Imana. Kuko biroroshe cyane kuvugisha Bibiliya icitavuga, biroroshe cyane gusoma muri Bibiliya ico twebwe dukunda canke ico twebwe twipfuza, aho kubona ico Bibiliya iri kwiravuga mu vy'ukuri. Murakoze cyane. Mwoduhakara ko muri Bibiliya aho umuntu ashobora gusoma inkuru akayifata kutariko agakenera umusigurira iyo nkuru. Ibyakozwe n'intumwa igice 8 ku murongo wa 31, muri ico gice harimo inkuru y'umunyetiyopiya bamwita inkone y'umunyetiyopiya, yari umwe mu barongozi mu bategetsi b'ico gihugu ca Ethiopia. Ico gihe yari yagiye Yerusalemu, hanyuma avuyeyo asubiye iwabo mpemu yera ategeka Filipo, yari umwe mu bakristo ba mbere b'ico gihe mu ntumwa z'ico gihe, kumuherekeza no kumusanga aho yarageze. Amusanga ariko aragenda ari mu mukogote, vya bintu bikwegwa n'amafarasi, wariko arasoma mu umuzingo wa Yesaya. Hanyuma Filipo acaramubaza ati ivyo bintu uri kurasoma urabitahuye? Nawe acaramwishura ngo mbega no bitahura gute atawubinsiguriye? Nivyo Bibiliya yanditswe mu ndimi tuzi, yanditswe mu Kirundi, yanditswe mu Gifaransa no mu zindi ndimi, ariko burya birakenewe ko umuntu aca bugufi iyo bikenewe akarondera gufashwa utahura icivuga. Kuko nuno munyetiyopiya ntiyavuze ngo ntazi ururimi iyo Bibiliya yanditswemwo, yararuzi, ingorane yagize yarabisoma, mugaba kumva ko ataronse ubimusigurira yahava bimugora kubitahura. Sikosa na gato kurondera insiguro z'ijambo ry'Imana, sikosa kurondera ibitabo bifasha gusigura ijambo ry'Imana. Hariho abantu babifatiye umwanya baravyiga barabisorongora, hariho ababihebeye ubuzima bwabo bwose barandika ibitabo bisigura Bibiliya. Si vyiza yuko twigira abantu b'abahinga ngo twibaze ngo ibintu vyose ngo turashoboye kubitahura tutaronse ubidufasha. Mbega birashoboka ko umuntu ashobora gusoma ijambo ry'Imana akaritumbereza uko tariko, ahubwo uko arishaka wewe ko ashaka? Ucete ca kabiri
intumwa Petero yanditse 3:16 uyu yavuze ingene ngo abantu b'ico gihe ngo bafata ivyo Paulo yanditse ngo bakabihinyika bakabiha insiguro zitarizo, aca yongera ko ngo nk'uko basanzwe babikora no ku bindi bitabo. Aha rero ntihariho ingorane yo kudatahura, hari ingorane yo kuhinyika ukuri ukuzi, ufata ivyanditswe ukabiha insiguro ihwanye n'ivyo wewe wipfuza kugira ngo bize bigushigikira canke bize biguhumuriza. Murakoze cyane. Ni zihe ngorane umuntu ashobora kugira mu gihe ariko arasoma ijambo ry'Imana kumbura atarifise ko ubumenyi bwinshi buhagije, mbere nubwo biba bifise ko ubumenyi ariko akeneye gufashwa? Ni zihe ngorane ashobora guhura na Umwana w'umuntu arafise ingorane zibiri. Hari ingorane yo gushobora kudatahura, birashoboka ko umuntu asoma ntatahura ikivuzo. Iyindi ngorane ya kabiri ni uko umuntu ashobora kuza we mu bwenge bwiwe afise ibintu yipfuza ko Bibiliya ivuga, ko Bibiliya ishigikira, agaheza akabizana muri yo akayivugisha kugira ngo ize bishigikira. Izi ngorane zibiri rero zishize hamwe ziri mu bituma hariho abantu bashobora kubaho ubuzima bunyuranye n'ico ijambo ry'Imana rivuga kandi batunze amabibiliya. Mwoduha akarero gasigura neza uko umuntu ashobora kuzimirira mu vyanditswe akabaho ubuzima butandukanye n'ivyanditswe. ngira afata uburorero bubiri kugira ngo budufashe kumva ico ndiko ndavuga. Hari ijambo rivuga ko ivyankenerwa mu buzima tubihabwa n'Imana. Iryo jambo washaka riri muri Bibiliya. Imana niyo ituma turonka ivyo dukeneye. Yavuga ngo ntimwiganyire, Imana iritaho inyoni, Imana iritaho amashugwe, ikayambika gasa neza, nta kuntu mwebwe itobitwara. Hari abantu bafatira ijambo bagaca bumva ko ivyo dukeneye Imana izobiduha, ko twebwe ico dusabwa ari ukwizera gusa, ko atakindi kintu dukwiye gukora. Iyo ufashe ijambo ukarisigura gutyo bica bituma ubu umuntu adaha umwanya munini ibikorwa vy'amaboko, atumva ko ibikorwa vy'amaboko bikenewe. Kuko umenga ngiye kubikora ngo ndabirondere, noba ngiye gukora igikorwa c'Imana, jewe igikorwa canje ni ukwizera gusa, Imana izoheza ibinzanire. Abantu rero bafatira ijambo bakaritahura gutyo, usanga kenshi ari abantu baca bagwa muri rikosa ryo gufata ibintu vy'impwemu gusa bikaba arivyo bigira ubuzima bwabo, ibikorwa bituma turonka ivyo dukeneye bakabisuzugura. N'abantu bibagora cane gukora imigambi y'iterambere, mbere niyo babikoze birabagora gukora mu buryo buri mu buhinga, bimwe bita professionalisme, kuko mu bwenge haba hariho akantu katemera yuko ivyo bintu bakwiye kubikora, ko Imana izobaha ivyo bakeneye naho ataco bokora. Ikindi kibaranga ni ukudaha agaciro ubumenyi. N'abantu usanga ibi bintu vy'ubuhinga, ibi bintu vy'ivumbura bishasha, ibi bintu vya innovation batabiha agaciro, kuko bobo bumva umuntu yizeye Imana iheze ikabikora, ntibumva rero ingene umuntu yobishirako inguvu, akabishirako umwanya, akabikorana umwete kugira ngo abishikire. Ariko ubajije Bibiliya uza gusanga Bibiliya ishigikiye ibikorwa. Mw'Itanguriro 2:15 Imana yategetse Adamu kurima itongo no kurizigama. Aha turiko tuvuga kurima nyene, simvugo ngereranyo, ntibisigura ikindi kintu gitandukanye na kiryo uri kurumva. Ni ugufata isuka ukarima, ni itegeko Imana yahaye Adamu. Ntiyamubariye ngo we genda wizere gusa, nzokuzanira ibiharage, nzokuzanira ibitoke n'ibindi ukeneye. Yamubwiye ngo fata isuka urime. Murabizi ibikorwa vy'uburimyi ni ibikorwa bijana n'ubuhinga, bisaba kumenya ubwoko butandukanye bw'imbuto, bisaba kumenya ibihe vyo gutera imbuto ivyari vyo, ibihe vyo kwimbura, amasaison. Biragusaba kumenya ibikoresho ukeneye bivanye n'isi ingene imeze, bivanye n'ibihe ibiterwa bigezemwo, mu gihe cyo kubagara ukenera iki. Ibi ni ibikorwa vy'amaboko, ni ibikorwa bisaba ubwenge, ni ibikorwa bisaba kwiyumvira, ni ibikorwa birengeye, bidakorwa n'umuntu ngo uko yizeye gusa. Ntibikunda ko umuntu aba umurimyi aguma yicaye mu nzu ngo arizeye gusa. Umurimyi arasohoka agakora. Murumva ko ririya jambo mu vy'ukuri iyo tuvuze ngo risigura yuko Imana izoduha ivyo dukeneye vyose, tuba turiko turaribeshera ataco dukoze. Imana izobiduha, ariko ibiduha icishije mu vyo natwe tuba turiko turakora. Imana ikorana natwe mu gutuma turonka ivyo dukeneye. Iyo ugiye mu gitabo cyo guharura igice ca 26, ahangira mvuge ku bintu vy'abarongozi, Imana yatanze itegeko isaba Mose ngo aharure Abisirayeli, kandi abaharure yisunze imiryango yabo, les clans, rusansuma, amenye abantu atwara ko bangana. Aha turabona igikorwa ikintu citwa demografi, no kuvuga ingene abantu bameze, imigwi barimwo, uko bangana. Ibi bintu ni bintu Imana yarishoboye kumubwira ikavuga ngo Mose ufise abantu 3,000,000, abagabo bangana uku, abagore bangana uku. Mu munota umwe Imana yari yashoboye kubuha ayo makuru yose, kandi Imana yari yazi. Ariko yavuze ngo gende mu baharure. Kubera mu burongozi ni vyiza cane kumenya abantu bogoye abaribo.
iki Imana ntikigukorera, ni wowe ugikora. Ibonye wasamaye ntugikore nka Mose, kumbura izokwibutsa ugikore. Ni ikintu gikenewe cyane. Nta muntu ashobora gukora uburongozi neza atazi abantu atwaye ingene bangana, kandi kugira ngo abimenye niwe ategerezwa gukora rusansuma akamenya abo bantu. Murakoze cyane, mugarutse ku muryango, mugaruka kuri demografi, n'ibintu bikomeye kandi umuntu adashobora kwirengagiza cyane ko turabizi ko ibihugu bibaho kubera ingo n'imiryango byabayeho. Ni gute ababyeyi bashobora kwibagira uruhara rwabo bakagwegeka ku Mana, bakibagira icyo nokwita ama responsabilité canke inshingano icyo bajejwe ku ruhara rwabo mu muryango? Muri ico gitabo nyene igice ca 27 tubona ikibazo cadutse, abakobwa bavutse mu muryango nta musaza wabo bari bafise, hanyuma baza gusaba ko bohabwa amatongo umuryango wabo ku wase wabo. Amategeko y'ico gihe ntivyari vyemewe, ariko Imana irabarira Mose ati nico kuri abo bantu nibahabwa amatongo nibaragwe amatongo ya se. Aha murahumvamo ikintu cyo kwitaho kazoza k'abana. Burya si vyiza kuvyara abana tuvuga ngo Imana izobarira, kuko si iba yabavyaye. Imana itanga ububasha bwo kuvyara, ariko kurera abana no kubatunga iraduha amagara meza, ikaduha uburyo bwo gukora, ikaduha inguvu. Dutegereza gukoresha ivyo Imana yaduhaye kugira ngo tugaburire abana. Aba bakobwa Imana yaravuze ko bahabwa amatongo uko bari bayakeneye, ntiyavuze ngo ivyo ngo nzomenya ingene ndabigenza. Murabona ko gutunganya imiryango si Imana ibikora. Imana iraduha ubwenge, iraduha ubumenyi, mugabe iripfuza ko abavyeyi bitaho kazoza k'abana babo. Rero mu majambo make, Imana irafise ivyo itegerezwa gukora twebwe tudashoboye, ariko ivyo bintu Imana itegerezwa gukora ntibica bisubirira na vya bindi twebwe dutegerezwa gukora. Nk'abantu bafise ubwenge, nk'abantu Imana yahaye ubumenyi, nk'abantu Imana yahaye ubushobozi, ingufu n'ibindi, ibikorwa dutegerezwa gukora tutabikoze bizotugira inkurikizi mbi. Iyo umuntu yizeye gusa ntakore, ntazoronka ico kintu yizeye. Niyakironka naho nukubera azoba gihawe n'uwagikoreye. Ndone by'ukuri ukwizera Kristo niki? Ukwizera rukirisu si ukwizera fataliste, si ukwizera ko abantu bavuga ngo wica Imana ishatse kizoba bagaca bagarama ngaho ntibagire ico bakora. Barakora, Imana igahezagira ibikorwa vy'amaboko yabo. Murakoze kwisiguro mutanze ku byo kwizera Kristo. Hari abantu benshi iyo bagize ibibazo bavuga ngo ni ingaruka z'ivyo bakoze ibyaha canke bakoze yandi makosa bituma bagirwa ko n'izo ngaruka runaka. Mwebwe muvyibaza kwiki? Ivyo murabizi, hariho abantu babonye umuntu agwaye, ntiwatanze imperezwa, wagize gute, waracumuye, ugasanga bararemera umuntu adandaje agahomba, umuntu ataronsa akazi, umuntu kumbura yobewe mw'ishure, bagaca bamwagiriza amakosa mu buryo bw'impemu. Uko biri kose waracumuye, warahevye Imana n'ibindi. Mu vy'ukuri uravye muri Bibiliya hariho igihe vyashitse abantu baragira ingorane kubera bivuye mu buzima bw'impemu. Turi mw'isi ukunye nimeze, Yesu yavuze ngo muri iyi si muzogira amagorwa menshi, ariko mureme naranesheje. Mugabo muzoyagira. Amagorwa arabaho, ingorane zirabaho. Turi mw'isi irimwo ikibi, turi mw'isi irimwo Satani, kandi Satani ntakora ivyiza. Birasanzwe rero ko umuntu agira ingorane. Umuntu arashobora kudandaza, igihugu kikabamwo ingorane, amafaranga agatakaza agaciro, agahomba bitavuye ko ari we yacumuye. Umuntu arashobora korora inka zikagwara, zigapfa, zigahona, kumbure kuko ataronse umuti hafi, bidatewe nuko ari we yacumuye. Umuntu arashobora kwiga akananirwa bitewe nuko kumbure yagwaye indwi kanaka, imwe zibiri, bigatuma hari ikigo kimunanira, canke kubera yize nabi. Umuntu arashobora gusaba akazi akakabura kubera akarenganyo n'ibindi. Ntidutegerezwa kuba twacumuye kugira ngo tugire ivyago. Abagororotsi barababazwa, iryo n'ijambo ry'Imana ribivuga, nayo yarababajwe. Ahandi hoho muri Zaburi havuga ngo amagorwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Ariko urumva ayamukiza yabanje kumushikako, kandi uwo muntu agira ivyo vyago, ayo magorwa ngo n'umugororotsi. Amagorwa y'umugororotsi. Nashaka rero mvuge ngo bantu mugwa mw'ikosa ryo kuvuga ngo umuntu wese agize ivyago ategerezwa kuba yacumuye. Ico cizegwa mukorerako si cizegwa rukirisu, ni cizegwa c'abanimiste. Nibo bari bazi yuko ibintu vyose bidushikira bibi biva ku madayimoni, biva ku mpwemu mbi, biva kuri da binyabubasha bitaboneka, biva kuri vya binyamwonga n'ibindi. Umuntu ntagwara baba bamuroze, umuntu ntapfa baba bamuroze. Bakaba bariko bararonderera ibintu vyose mu ntezi, mu binyamwonga n'ibindi. Isi irimo ikibi. Virisi irashobora kukwinjiramwo uyitewe n'agakoko kanaka. Umubu urashobora kukurya ukagwara malaria atadayimoni banje kuvyinjiramwo. Nuko isi yubatse. Murakoze cyane. Turangiza ikiganiro, nizihe mpanuro mwoha abantu
bishika bagatahura ivyanditswe kutariko canke uko babishaka. Twitwararike gutahura ijambo ry'Imana, ntituryinjizemwo ivyo twarazwe na basokuruza ngo turivugishe ivyo ritavuga, ahubwo turondere kumenya ico rivuga, turyegere nk'abanyeshure bakeneye gutahura, ntituryegere nk'abahinga bazi ico rikwiye kuvuga ngo duhave turivugisha ico ritavuga. Murakoze cyane, turabashimiye ku mwanya mwaduhaye. Imana yo mwijuru nayo ibahezagire. Murakoze cyane. Ndabakengurukiye, Imana ibahezagire. Amen. Dushimiye ababanye natwe mu kino kiganiro. Ndabizi ari co twungutse, ndabizi ko ico namwe mwungutse ku vyerekeranye no kwizera Kristo. Hari abantu benshi basoma ijambo ry'Imana bakarifata ukundi, yamara dukwiye kumenya icyo Imana iduhamagarira, tukamenya n'icyo Imana ishobora kudufasha, n'icyo ubwacu duteza gukora. Twumvisemo ibintu byinshi. Niba ari cyo wakiri mu kino kiganiro, tugusaba kugisangiza mwene so, bizobera umugisha amahanga. Imana mu ijuru ibahezagire. Ciao ciao.